urabona aya madeni gute Chenda yabona naguhaye akazi kugira ubikoreshe ibiharuro kugira ko nasi ivyo nza kuyura mu barabara done amahera arihe boss ntari mwikaye nto yabona se kwa pare yuko uje banza kumbwira kwanza amahera yagiye ndabona ko ari mama hera none watanda changaye kwanza mwini uramubona kazima bose nza ndani none uniso wawe je banza umbwire gusa ko atabindi atari papa kizima nandika ahike vikiragiye wewe yuzika banza urindi aho nyene yanyishuriye nyendayo nyenda uvaho mpaye apana ibintu birebire ikibigera kigende ku bwanyu urampa Mandati kopesha iyo mariti. Bandi kopesha utwato. Nani apana. When have you? Basi gendo nyandike je. Kumva tende yumviririza. Nani? Oya, ivyo sije ntabyo nota. Ivyo ndana bitaho. Yaranje upfumugurana umugenzi je ndazara ya. Nabe nubyishunzanye. Wonda yasanga. Urumva kwara. Wonda yasanga mu cyantwa. Kwara. Oya abantu tangure gusopa yo. Wonda hejeje. Ntiwakozeho neza. Nta kintu kiriyo ba nari kintu nakimwe nani genda nari mwe muntu w'Imana reka nta kintu ubwo bwenge bwanyu mwe mubukura he nani kintu nakimwe none ngire gute nani kintu nakimwe je fise no boss gufasha ivyo ni ubu ni wa wundi afitiye amahera nasaba amahera nani amafaranga 10 ndikorera babwira ba mama hera ndabasopa nani cyane ikayaruzuye umpenda nani kintu jera simenyeko uri pastor banzu mama hera kwa nani kintu nakimwe gifite jera simenyeko nale abose ntana joya bakaje bwe jera suko Oya bantu rindi. Basi korere. asita Ntabwo mwisengero ufite umufuka ukarere mukuzuzwa ugera mu mufuka amahera cyose kama wanje bari twagendanye ufise ibintu mwugo mu mufuka ivyo bintu ugahendega mu rusengero ukuduzwa ufite ibintu nk'ibyo mu mufuka yewe mwana ukiko bash oya ndashitswe genda nyuze uko nyene oya ibintu byose biratangaje mugama wanje none jeremere mombe ku bwanyu none yo mana ya nukuri mwibari ngo abapasitori ngo Ruraba pastor. Siwa kopesha. je mu mama hera Turazi kwabaye kumuherekeza. angale no niyo gusengera agomba kukwirisha ntaguha amahera je ntiwirishe n'ubu ndacyakubarira pastor abantu bagendaniye imizigo ndabakuye aya mahera yagiye ikivi kirapfa gibice nk'ibiciye ngaha indiraga eje ikivi ndakibona atavyisha uzoyishuriza pastor arabasengera akabatorana y'imizigo iyi mizigo se kwa pare pastor era bakambwira ngo ni imifuka itunde y'amafra nta mwaranyivye ibihe mwagiye mu tridas mu mufuko Gwimana ngo mwijuru ngo areruye